Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, ndabaramukije. Kaze mu makuru twabateguriye, ayo uno munsi tukaza kubashikiriza urugendo rwa mbere rwa Papa Leo wa 14. Nyen'ubweranda akaba yahisemwo kugendera ibihugu vya Turkiya hamwe na Libani kuva kuwa kane igenekerezo rya 27 Munyonyo gushika kuwa kabiri igenekerezo rya 2 Kigarama uno mwaka. Mu kugendera igihugu ca Turiki, Papa Leo wa 14 akaba yashatse kwerekana ugushaka kwiwe k'ubumwe bw'amashengero n'abakristu. Igihugu yagendeye imisi 4 akaba ari igihugu kigizwe n'ibice 99% vy'abari mw'idini rya Isilamu. Mu rugendo rwiwe rwa mbere muri Turiki, icivugo Papa yahisemwo akaba ari "Dugure twamugina", Imana imwe, ukwemera kumwe n'ibatisimu imwe. Papa Leo wa 14 akaba yarakiriwe icese ku musi wa kane ku kibuga c'indege ca Ankara hamwe no ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ku musi wa gatanu naho akaba yarabonanye n'abepiskopi, abasaseredoti, abihebeye Imana bo muri ico gihugu ku mugwa mukuru wa Istanbul. Yaragendeye n'abageze mu zabukuru, akaba yaranagiye no mu gisabisho mpuzamashengero Izinike. Ku musi wa gatatu w'urugendo rwiwe, Papa Leo wa 14 akaba yarishikiye ku musigiti Sultan Ahmet uzwi kw'izina rya Moscow Bleu. Akaba yari yahisemwo ibijanye n'imitima hamwe n'imico kama kuri uwo munsi. Kuri uwo musigiti Papa Leo wa 14 akaba yarakiriwe n'umushikiranganji ajejwe imico kama hamwe n'ingenzi Mohamed Nur Israel. Mu bintu vyatangaje abantu benshi, Nyen'ubweranda akaba yarakuye ibirato imbere yo kwinjira mu musigiti nk'uko imigenzo y'abayisilamu ibitegekanya. Muri uwo musigiti Papa Leo wa 14 akaba yawubayemwo mu gacerere no mu kubaha ico kibanza mu kwemera kw'abahasengera, akaba yaramazeho nk'iminota 20. Papa Leo wa 14 akaba yavuye Istanbul igihe c'isaha 9:01 ku masaha yo muri Turikiya yerekeza igihugu ca Libani. Papa Leo wa 14 akaba yitezwe ku kibuga c'indege c'i Beirut, aho aca abandanya ku kirimba c'umukuru w'igihugu akaza kubonana mw'ibanga n'umukuru w'igihugu ca Libani, Perezida Joseph Aoun. Papa Leo wa 14 akaba aza kubonana n'abanyepolitike, abaharanira agateka ka zina muntu hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyene. Papa Leo wa 14 akaba ajanye ubutumwa bw'amahoro kuri ico gihugu ca Libani kiguma giterwa na Israel, kandi barashize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara kw'igenekerezo rya 27 Munyonyo umwaka wa 2024 hagati ya leta y'abaheburayo hamwe n'umuhari w'abashite ariwo Hezbollah. Muri ico gihugu ca Libani bikaba bitegekanijwe ko azohura n'abepiskopi, abasaseredoti, abihebeye Imana, urwaruka, akugendera ibitaro Jair Dib, kwibuka abantu 235 bapfiriye ku kivuko c'i Beirut bahitanywe n'igisasu kw'igenekerezo rya 4 ukwezi k'umunani umwaka wa 2020. Ati namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Nabakengurukire mwebwe mwese mwakurikiranye ano makuru, n'abatumirira kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu. Olivier Ntwari nabashikirije ano makuru, tukazosubira mu yandi makuru yo hanyuma. Gira iteka.